Ndongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Amena. Ntituza gutwara umwanya muremure kuko ibikorwa ni byinshi. Ndakoresha umwanya muto, umwanya muremure nzokoresha ninagaruka. Haleluya. Ariko ndizera ko muri uwo mwanya muto tuza gufashwa. Imana ishimwe. Ngomba dusome ijambo ry'Imana. Ndiriwe ndavuga byinshi, ibindi ndabivuga hanyuma mbere ko dufata intahe. Turasoma mu gitabo cy'abacamanza. Afise Bibiliya mu gitabo cy'abacamanza. Igice ni cya 15, duhere ku murongo w'9. 15 umurongo w'9 abacamanza. Turashitsa ku murongo wa 17. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Maze abafilisitiya baraduga basagaza mu Buyuda, baragandagaza barinda bashika Ilehi. Abayuda barababaza bati, niki kibazanye kudutera? Barabishura bati, tuzanywe no gufata Samusoni ngo tumubohe, tumugirire nk'ivyo yatugiriye. Maze abantu b'i Buyuda 3,000 baca baramanuka basanga Samusoni muri ca gihoro cyo mu gitandara cyahitwa Etamu. Baramubaza bati, mbega ntuzi yuko abafilisitiya ari bo batuganza? None ibyo udukoreye ni biki? Arabishura aterega kwari kubasubiriza mu nkoko ibyo bangiriye. Baramwishura bati, ikituzanye ni ukugufata ngo tukubohe tugutange mu maboko y'abafilisitiya. Samusoni arabishura ati, nimundahire ko mutanyica mwebwe ubwanyu. Baramwishura batoyaye, turakuboha gusa tubagushikirize, ariko twebwe ubwacu ntitukwica. Nuko bamubohesha imigozi misha 2, bamukura muri icyo gitandara, baramudugana. Ku murongo wa 14, ashitse Ilehi, abafilisitiya bamusanganiza urwamo, maze mpwemu uhoraho amuza ko akabushungwe. Imigozi yari imuboshe amaboko ihinduka nk'ubugwegwe bufashwe n'umuriro. Ivyari bimuboshe ku bikonjo biravudagurika. Abona urwasaya rw'indogoba. Mucakarongo ngaha niho duhagarara. Abona urwasaya rw'indogoba rutaruma, atuma ukuboko araruraha, arwicisha abantu 1,000. Maze Samusoni aravuga ati, urwasaya rw'indogoba ndarurikishije urundo n'ibirundo. Urwasaya rw'indogoba ndarwicishije abantu 1,000. Ahejeje kuvuga atyo, ashibura rwa rwasaya yari afise mu minwe. Aho hantu haca hitwa Ramatilehi. Imana ishimwe. N'aya majambo ngomba tumara akanya turiko turiga canke dusigura ko. Imana ishimwe. Umviriza, sinsubira gusenga, ndazi ko bansengeye. Nubu araba ariko baransengera.
Imana ishimwe. Igitabo cy'abacamanza ni igitabo gikomeye, kare cyari igitabo cyari gifatanye n'igitabo cya Rusi, ariko abanditsi bamaze kuraba basanga igitabo cy'abacamanza n'igitabo cya Rusi ntaho bisa bisana, baca barigaburamo kubiri. Rero abacamanza ni iki? Ni ukuvuga ngo nibo bacira imanza ihanga rya Isirayeli. Muri iki gihe mu Bisirayeli hari abacamanza 13, harimo n'umugore umwe, umugore yitwa Debora. Uyu yari umucamanza kandi akongera akaba n'umuvugishwa. Imana ishimwe. Hanyuma Samusoni niwe yabaye umucamanza wa nyuma. Ni ukuvuga ngo abacamanza igikorwa bari bajejwe kwari ugucira imanza Abisirayeli. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri kwari ugutabara Abisirayeli igihe baba batewe. Biramuri ko murantahura ngaha. Hari igihe bisaba kugenda buke buke. Hanyuma iki gihe rero cya Samusoni niwe yabereye umutabazi Abisirayeli, kuko Abisirayeli bari baboshwe canke bari batwarwa, bari bafashwe mpiri n'Abafilisitiya, kuko bari barabateye hanyuma abari babaganza. Mbega no kubera iki Abafilisitiya bateye i Buyuda canke bateye Abisirayeli? Impamvu bateye Abisirayeli nuko bavuye ku Mana, nuko basenga ibishushanyo. Bari batanguye gusenga ibishushanyo, hanyuma mu nyuma binjira no mu byaha by'ubusambanyi, bituma Imana ireka naho ryari ihanga ryayo, byatumye ireka kugira ngo Abafilisitiya babatere. Ariko bamaze gutakira Imana no gutakambira Imana, baravuga ati Imana twaragucumuyeko. Murantunga rigengena nk'uwigisha, kwigisha n'insiguro biratandukanye. Baravuga bati twaragucumuyeko, none tugirira imbabazi. Habaye iki? Imana iraheza ihagurutsa Samusoni. Umviriza, muri aba bacamanza bose Samusoni niwe yavutse kubw'umuvugishwa. Muriko muranyumva? Umugore wa Manowa, umumarayika yaramugendeye. Manowa niwe se wa Samusoni. Amaze kumugendera aramubwira ati umva, uzotwara inda, uzobyara umwana w'umuhungu, niwe azoba umucamanza w'Abisirayeli, kandi ntagire urupfuwe ruzomugera ku mutwe, urwembe. Urupfuwe kera bakoresha imbugita mu kumwa, niyo rwari urupfuwe. Abakera muca muvyumva. Namonye mami yari ko yacegira ngo. Hanyuma ubwo bwabaye ubuhanuzi bwaje ku mugore wa Manowa, awufata nka nkama. Samusoni amaze kuvuka nta rupfu rwigeze rumukorako, ntibigeze bamumwa. Umwana avutse hariho ukumumwa bwa mbere, bakamukurako umushatsi bwa mbere, bavuga ngo nukumukura kw'imbanda. Siko none n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu urumva bakaguma bamumwa. Ariko Samusoni ntibigeze bamumwa kuva mu ivuka ryiwe. Muriko murabyumva? Ibanga ryari rihagaze rero, ibanga ry'ubushobozi bwe ryari rihagaze muri uwo mushatsi. Haleluya! Imana yashize ubushobozi
muri Samusoni icinjije mu mushatsi wiwe. Ni ukuvuga ngo umushatsi warakuze kugeza aho yakomeje kusinzi ko ari wawe utsiba naho tubibona byanditse. Sinzi ko utsibira ngo uratera ugera ino. Ariko iryo ryari ibanga ry'ababyeyi na Samusoni gusa. Muri ko murumva? Ni ukuvuga ryari ibanga ry'abantu batatu. Niko ndavuga ku bantu. Ibanga ryatanzwe n'Imana, hanyuma ryari rizwi n'umugore wa Manowa na Manowa ubwiwe hamwe na Samusoni. Reka njongure umwanya. Kuko Samusoni yaje ari umutabazi w'Abisirayeli. Hageze igihe akura aba umusore, amaze kuba umusore yiyumvira kuresha singomba kubijamo birebire, ariko nagomba ko duhagarara kuri wa murongo navuze ntimuhabere ujya murongo wa 15. Agombye kuja kuresha ngo yagiye kuresha mu Bafilisitiya nyene kandi arabansi babo. Se na nyine baramubuza, bamubujije aravuga ati ntibishoboka. Urukundo. Umviriza rero mu mwanya mutoya ngoma ajya mu nsiguro kuri wa murongo wa 15. Hano Abafilisitiya baje kumufata ari uko yaraturiye ngwe, ariko biratangaje nyakwa pastor. Haraho mwigeze mwiga muri theology hariya cyangwa uwo warasomye ukuntu yegeranije imbere. Haraho mwarabisoma mwige. Ariko siniko nuba strategy yakoresheje ubuhinga yakoresheje kugira ngo afate imbwebwe azegeranye, hanyuma zibohanisha imirizo, azisheko ivyatsi, hanyuma caturira ngo zambwebwe zicatuje mu mirima y'Abafilisitiya y'ingano zose zirashasha. Muri ko murumva? Aho yariko arahorera Abisirayeli kuko bari barafashwe nabi. Muri ko murabyumva? No, izo mbwebwe zose zifashe gute? Muri ko muriyumvira? Nimumva ko bwari ubushobozi bw'Imana kujya gufata imbwebwe. Ubwo buhinga kumbure n'Imana yazizanye yazimushikiriza. Hanyuma kuko yari mu bushobozi, Abafilisitiya ne bace biyumvira kuza kumufata ko arabatuririye imirima. Muri ko murabyumva? Biyumvira kumufata, erega yarabimenye. Amaze kubimenya arahunga. Twasomye ko yagiye mu gihoro cyo mu rutare, mu mwobo. Igihoro cyari umwobo, sibyo none? Yagiye mu mwobo ngo urumva Abayuda bamaze kubona Abafilisitiya barababaza bati umviriza, none nukubera iki muje kudutera, muduhora iki? Urabwira ati tuje gufata Samusoni tumusubirize mu nkoko ibyo yadukoreye. Kuko Abayuda bari bazi yari, baravuga bati reka tuje kumubarondera ntihagire icyo mutugira. Bacagenda muri wa mwobo bamukurayo, bamuhamagaye arasohoka. Baramubwira bati umviriza, ibyo wadukoreye n'ibiki? Niko twasomye siko none? Mu njamake baramubwira bati tuje gufata tugushikiriza Abafilisitiya baheze bagire gute? Bagukoreshe icyo bagomba. Mu mwanya muto mu njamake baramufasha baramuboha, bamuhoshe baramujana. Twabisomye bamujanye, twumvise bwa bushobozi bwari muri we. Ya migozi yari imuboshe yose iracyagagurika. Samusoni rero ubushobozi bumanukamo bwari ubushobozi bw'Imana, kuko bwari muri we. Ya migozi arayicyagagura icika umunywenywe. Ngo agize gutya hahandi we ngomba guhagarara, abona urwasaya rw'iki
arakandi kajambo kageretse ko rubisi rugikanye, yari indogoba y'ikibagwa ngo ararutora. Haleluya, ararutora yuzura ubushobozi ngo aruririkisha b'Abafilisitiya 1000 bose bararigita barapfa. Muriko muravyumva? Bisobanurwa ngo ubushobozi bwari mu maboko ya Samusoni bwace bwiye muri uwo Masaya. Haleluya, umviriza. Mbega umucamanza Samusoni agereranywa na Yesu Kristo. Imana ishimwe. Urwasaya, haleluya, rugereranywa nanje nawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Yesu Kristo agashyira ubushobozi muri twebwe, hanyuma tugakora ibikorwa by'ubushobozi, ibikorwa byo kubohora. Imana ishimwe. Ubushobozi buba muri twebwe, ubushobozi bwavuye ku Mana. Ni ukuvuga ngo haleluya, haleluya. Umviriza, hari ubushobozi budasanzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ubushobozi budasanzwe buva ku Mana bushobora gukoresha umwana w'umuntu. Yesu Kristo niwe mucamanza. Muri Yesaya haratubwira ngo azoba umutware, ubutware buri ku bitugu vyiwe, azoba umukiza, umukama w'amahoro. Imana ishimwe, umwami w'amahoro. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe ashobora kutubera umwami no kutubera umucamanza. Haleluya. Umviriza, urenganirwe, Yesu ashobora kubera umucamanza. Haleluya, haleluya. Satani yakunywaganywaze, Yesu agaseruka akakubera umucamanza. Ni ukuvuga ngo uhinduka ubitegeye. Nimona ko riko nageragenda gutya. Haleluya. Ejo niriwe umunsi wose kuva mu gatondo mpagaze, kuva mu gatondo isaha 1 kugeza isaha 1 y'ijoro mpagaze nticaye. Mu gatondo rero nagize ngo ndikoma biranga kubera umugongo. Ndavuga nti mbega yego Satani agomba asubire asivye. Ndavuga nti Mwami Yesu, nasezeranye ko nzoja hariya hantu, ndagusavye uyu mugongo ukire. Haleluya. Erega twawubasha no gutegeka. Ndabaduka mu gitanda, ntangura kwitegura. Murumva nkibaduka abadutsemeze gutya, ariko nagiye kwitegura, nakomeje gusenga, ndiko ndoga n'Imana. Ungirire neza, ungirire neza, umpe ngomezi, ungirire neza. Nagiye kwitegura meze neza, ndatambuka bene mbona ko niko nagenda neza. Haleluya, haleluya. Nukuvuga ngo Yesu Kristo mu bushobozi bwiwe ni uwo gutabara. Amen. Ni umutabazi. None mwiyumvira ko mba niko ndavuga yatambera umutabazi. Ubu jewe ndigufa ibisi, Yesu acometse ibikorwa birakoreka. Haleluya. Nawe uri gufa ibisi, Yesu agucometse ibikorwa birakoreka. Yakuba mukozi w'Imana, Yesu acometse ibikorwa birakoreka. Haleluya. Abasenzi, Yesu acometse ibikorwa birakoreka. Haleluya. Kuko iyo ubushobozi bw'Imana bushitse, Imana babwira, hari icyo Imana yavuganye nawe. Hari icyo Imana yavuganye nawe. Hari ibyo yashikije, hari n'ibitarashika. Umviriza, uyu ni umusozi wo gutabarirwa. Haleluya, haleluya. Kuko muri mwebwe harimo urwasaya rukiri rutoto. Amena. Si urwasaya
rwumye, urwasaya rukiri rutoto. Umva uwo rwasaya ryari igufa. Umbiriza, uraca igiti kikiri kibisi, ugende ugikoze ku nzoka. Inzo ikomoye kirya giti ikagikomora arya amazi yacu, araduka akagushikira, umara uragushikira kuko ari kibisi. Rero uwo rwasaya kuko rwari rubisi, nicyo gituma ubushobozi bw'Imana bwurutse mu rugo rwasaya rukaririka abantu 1000. Haleluya. Umbiriza, twebwe ntituririka abantu, turi mu bushobozi, turirika abadayimoni mu izina rya Yesu. Indwara zirahunga mu izina rya Yesu kuko turi mu bushobozi bw'Imana. Umbiriza, kuko uri mu bushobozi bw'Imana nta n'uzoguhangara. Haleluya. Uzoguhangara azova imbere yawe amaramara. Imana ibahezagire. Ndarangije, nzovuga byinshi hanyuma, ariko mugende mutwaye iri jambo ko mukwiye muri urwasaya rubisi, cyangwa mukwiye kuba urwasaya rubisi. Ndimo amagufa yumye ku Ezekiyeli yabona. Murazi ko ayo amagufa yumye, Imana yabanje kubaza Ezekiyeli ngo mbega Ezekiyeli, ngo amagufa yoshobora kuba mazima, yishuye ngo iki? Ngo ni wowe ubimenya Amana, kuko Ezekiyeli nawe byaramuzazaniye. Imana ikiramubwira ngo vugira kuri ayo magufa abe mazima. Oya, ubu rero wewe ukwiye kuba urwasaya, igufa ribombye. Haleluya. Kuko Yesu Kristo arahari. Yesu Kristo niwe mucamanza wawe. Yesu Kristo niwe kugwanira. Yesu Kristo niwe bushobozi bwawe. Umviriza naho. Haleluya. Hari abakugwana, ntuzohagare ngo wigwane. Turi kumwe? Ntuzohagare ngo uhangare nabo utangure gutukana nabo. Niwatukana nabo uzobutsinzwe. Vuga uti ndafise umugabisha ni Yesu Kristo. Kuko je ndi igufa, ndi urwasaya rubisi. Haleluya. Yesu Kristo azokubera umucamanza kandi azokugwanira. Umwana wahezagire. Uhaguruke dusenge Imana.